nisanze ndi jenyene mu muryango w'abana bakomeye naje ngwaye naguma mfise ibibazo muri mu mutima wanje mvuga eske kubereka ibajya abandi kubereka ijewe. Ndagenda mungera wa sida nje mu kuvuka kwanje navutse nk'abandi navutse nk'uko abandi basanzwe baruka hama mu kuvuka nasanzwe ndi wa gatatu mu muryango mu bana bane. Rero navukanye umugera wa sida ndawubanye gushikaho ubu ngeze. Ndibuka mama yatashe yapfuye mu 2008 nari mfise imyaka 5 ndavyibuka. Byarangoye gushikaho ubuzima bwanje bwari bumeze urazi kubura umuvyeyi asanzwe yitwa mama aba gukurikirana muri iyo myaka usanzwe ugikura. Byarangoye kuko nisanze ndi jenyene mu muryango w'abana bakomeye naje ngwaye naguma mfise ibibazo muri mu mutima wanje mvuga eske kubereka ibajya abandi kubereka ijewe. Byarashitse ubu maze kumenya ko ngenda umugera wa sida byarashitse ku buryo naho ntiyakiriye jenyene ndavuga kubereka ipapa jewe. None umutoyi wanje nawo bakuru banje nje ndi hagati na hagati ya bose barakomeye kubereka ijewe. Naramwicaritse ndibuka uyo munsi papa kubera asanzwe yihereza akayoga uyo munsi yari yagiye yakanywe ndamuta kwishavu ndamubwira muvyeyi raba nawe waragize amakosa kugira nje mvuke uko kubera abo tuvukana bose bakomeye kubereka ijewe. Nawe yagiye kunyishura mu gitondo arambwira ukuntu mwana birashika je sinabitahuye nk'umuntu asanzwe afise ikibazo kandi kimuremereye. Imyaka yanje hari ivyo nakoze kumenya ko yuko ngena n'umugera wa sida. Narahavuye muhira ikintu cy'ukwezi kose n'inusu ntaboneka muhira batazi aho nagiye. Cyangenda kubana n'undi mupapa araho yacuruza amakara nje nkagenda kurondera ivyuma kubera nibesheho ubuzima busanzwe. Hama nkaca naha kuryama kw'iyo nzu ya makara. Imbeho yari jewe, inzara yari jewe, muhira sinashaka gusubirayo kuko nabona ari ikibibazo kandi ari bya bindi nyene nkura navyo kubera ingwara nsanzwe mfise. Ariko byarashitse ndasubira muhira kuko ubuzima bwari bwutangiye kumera nabi. Discrimination irabaho nico nyumvira kenshi kandi kirabaho ndacibuse gose. Discrimination yabeye mu muryango n'ubu ndacayibuka mu mutwe kugeraho nabo tuvukana baranyinyuba bakama isahani ya jenyene kubera ko batari bazi ivy'amagara ingene baronka amayefo kuvyerekeye umugera wa sida. Baranyima gukora utuzi two muhira kugira ku buryo babona ko ataco nshoboye. Barabona ko ataco nshoboye mu bisanzwe no kusahani no gikombe bashaka kugerageza kunshira ku ruhande kugira simboneke ko no bashobora kubanduza. Ariko je narabatahura kuko nasanga na mayefo bari bafitiye ingwara. Bo nanje nariyagiriza mu mutima nkavuga kubera iki navuke mu muryango nk'uyu. Uguma nkumira kandi ataco nakoze mu buzima bwanje. Si jewe nayiremye ndaza aho nayikuye
abari jewe basi naritoye ariko vyari guca biboneka nabi, ariko niyo navukanye nariyagiriza gose ku buryo n'umuryango nkumva ntacumariye mu buzima. Mu nyuma ndibuka narabandanyije n'ishuri, hari umumama Imana aho iri hose yamufasha, hari umumama yanyakiriye navayo kuva muhira arantunga, ndiga ishuri ryanje ndava neviyeme ndashika aho nshitse ndaheza ishuri, ari we amfasha kuko nari navuye kwa papa ndaheza. Ikintu natahuye mu buzima jewe cyo natahuye kuri jewe nuko nabonye ko ubuzima bw'umuntu ari we abwitunganyiriza, arabyitunganyiriza kuko usanzwe ufise indwara mu mubiri niwe umenya aho ubabara cyangwa aho ukomeretse. Nje nariyakiriye ndavuga jewe reka mfate responsibility y'ubuzima bwanje, mbandanye ndi kuri discipline y'umuti sanzwe mfata, n'amakonseil ya hariya na hariya niyo yagiye aranyubaka ku buryo nanje mbona ko ndi kumwe n'abandi bantu basanzwe batawugendana. Cyaramaye icizere gose kuko nivyo nakora byose naguma mvuga jewe ndakomeye, nje ndakomeye, nico cizere cya mbere nagira. Nk'abajene mpamagarire leta y'iwacu, icya mbere nohamagarira leta y'iwacu kugira bagwize amaformation ku bantu basanzwe badatahura umugero cyarico, bakabaha amaformation akwiye kugira ntihabe amadiscrimination, kugira ntihabe gwikwekwe cyangwa gutunga agatoki umuntu. Umugero wa sida urahari kandi uguma wigwiriza mu bajene benshi bavuga ko umugera ataco uvuze ubu egura ntuvuze, ariko aho hanze hari ukurasinzikaza, rero nohamagarira abajene kwipimisha aho bari hose, bakipimisha bakamenya amagara yabo ingene ameze, hama ibindi we akamenya ko niyagusanga bufise ntacyo yihebura mu buzima, kuko ubuzima burabandanya naho uba usanzwe ufise uwo mugera urabaho ubuzima bwiza bwose kandi ukarusha n'urya muntu asanzwe akomeye atawugendana umugera.